Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kwa taraisira amahoro y'Imana abane namwe. Ngiye kari kuramutsa aho muherereye hose bakunzi wa Dr. Swale Online TV. Nizeye ko mwaramutsa amahoro kandi mumeze neza natwe turashima Imana ko biri kose. Ikirere cyiza, kagani keza, umutekano ndi wose mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Mbere y'uko tumanze gushimira Imana umurimo w'ijuru n'isi yadushoboje kuri kano kanya kwa tukiri bazima. No gushimira leta mvyeyi yoyo ikorana ingufu zose n'ishaka ryose mu kugira nti mu guharanira inyungu y'abene igihugu baragahara ku ngoma imyaka yose Imana imuhereze kuramba. Hama imbere byose Dr. nagarutse urabona ko namaze iminsi natanga ibiganiro mbafatiriwe cyane gose ko mafise bantu ko ndavura kuko ndonderwa na benshi mfasha benshi kandi ngo dufasha n'ukuri manya kw'icyubahiro benshi muri bo barakira abandi nabo ntituri Imana vraiment kuko Imana ivuze ikibe kiraba ariko Imana ntabwo itubuza kwivuza tukitahure neza. Kujya kunugwaye malaria ugenda kwa muganga kwivuza rimwe uko nakandi gwaye uburozi tuza kunda Dr. Swadi ashe kugufasha kuko Imana ikorera mu bantu. Hama muco make mwari bazi bisi ntabonekana cyane gose ariko igikorwa cyo kuvura no murabona yuko ari umugwayi uko turavura ngirikana mubone uyibonye ariko aravurwa murabona ngira ameze ngirikana zamubone neza aho ngira ameze aho ngira ateye murabona wari karavurwa sawa yaje kuvurwa. Hama rero mu cyamake ni kuvuga yuko Dr. Swale Online TV ni ya TV cyako ibiganiro vyigisha, ibiganiro bikurikirwa n'abantu bose atari vya biganiro bicako byo gutyoza gutyoza umuntu kanaka abantu kanaka no ntabwo byaganiro bicako usanga ibiganiro ushobora kuraba wenyine n'abana n'abana no ni biganiro bicako byigisha abantu bose atabintu by'ibiterasoni bicako. Kandi Dr. Swale Online TV niyo TV icako film byigisha kuri bajya bafisiki bafise ubwenge ni ya TV icako film zirabwa na bose abaduca ko season ya mbere episode ya mbere impuzu z'urukundo, episode ya kabiri impuzu z'urukundo, gatatu impuzu z'urukundo, ya kane impuzu mu nzira, n'indi season ya mbere ishavu y'umugabo ya mbere ya gatatu ya kane no gusohoka nyinshi zagezira cyako kugira ngo zigisha abantu. Nukuri turabishima cyane gose. Hama nigenda babwire yuko nukuri laboratoire ntibona uburozi. Laboratoire ibona malaria gusa. Ingwara zivuye ku by'impwemu bivuga ati n'uburozi bifisa bipfura. Muntu wese uzi ko ufise ico kibazo cyo kurogwa ukabyengagiza menya neza uri kutigura kadoza kabi kuza bwawe uruvyaro rwawe no buzima bwo mubuzu kunabuzukuruza kuko kubaho k'umuntu no gufa k'umuntu biva kuri programme y'Imana. Hari n'abandi bapfa kuri programme y'Imana cyo bari mubizi abagafa badapfuye mwimvemo neza bajye bose mwagiye guhamba nago bapfuye gute kujya Imana hari bapfa badapfuye. Sino watebya gose ndabarandirize gose ngiye ntangure kubigisha. Tugeze kuri season ya mbere episode ya gatatu ibimenyetso bigaragaza umuntu yarozwe kukurozi burimo kutushambo kubona. Hari umuntu arogwa n'amashitani, arogwa n'ibintu by'ibizimu yabiwabo, so karogwa n'abantu ishasha ngunga ngundi arozwe bivaga n'ingeso ziwe mbi agize nte zitumye ashakurogwa. Abantu bagima bari gusa bana kona gusambana ejo ubonye ari kumwe n'uyu higeje ari kumwe n'uyu ntimuzo mwatunga abantu nkunda kubabwira ushaka kumutenga ngo ugasanga ko ngo umuntu aragwana aragwana afite ikibazo ndicituma nakire cyane yitwa Dr. Swale Online TV kugira ngo ishobore gufasha abene igihugu abarundi bose
kuko mumenyereye yuko mu Rwanda bavura, mu Rwanda so bavura bonyine, n'ubundi turashoboye. N'ubundi turashoboye kuko twandika abanyarwanda kwa tuvura kuri telefone tukavura kandi bigenda neza. Ariko ntibisigura ko ntiyoze ko mu Rwanda batavura, baravura. Ariko ntisiguye kandi ko ubundi turashoboye. Natwe Burundi turashoboye. Kandi niko nyene dushoboye kubera nizere yuko abo tumaze gufasha ni benshi. Nizere ko abantu ndice 80% cyangwa 90% abo twavugira ngenze neza. Ibice 2% yagenze nabi. Bivanye n'ukungene n'inyifato y'abagwayi ko twavura, cyabikavana n'ukungene Imana babiteguye. Dr. Sore ndavura mu gasindi Imana. Tuyumve neza. N'abandi bakagenda muri Tanzania kuvugwayo. Muri ko ubundi hari abaganga bavura. Ntisura ko muri Tanzania babaze kuvura bonyine, hapana. Ubundi arabaze kuvura. Kandi sinavuze ko muri Tanzania hari abatazi kuvura, oya. Mu mategeko twege abaganga ntitihozana. Gusa hasha gusa nk'umuntu agwarangituye yambye nawe ku muganga byagenze nuko avuga ati uyu muganga agiye ku muganga ntatari kuko ari abaganga b'abanyanga n'abaganga bakuru. Okay, muganga bivuze kumenya ngo Dr. Sora ari muganga gute, bizokugora ko bimenye. Bizokugora gose kuko jewe Dr. Sora nta muntu uje yigishije, no. Okay, turagiye. Ikimenyetso cyambere kigaragaza umuntu, episode ya 3, kigaragaza umuntu yarozwe cyangwa yafunzwe, umuntu yarozwe mu gifungo. Icyambere, umukenyezi yarongowe ari muri mariage, aba n'umugabo wiwe, uko avyumva. Hageze aho umugabo we amukeneye kugira ngo bashobore kurangura amabanga yabubatse. Yabagize n'abubatse, umugore agakara cyane gose, akantu bwani gushobora ari kubona niki n'umugabo wiwe. Umugore agakara cyane gose bikaba intambara, akanfasha kubona niki n'umugabo wiwe. Ico ari kimwe kigaragaza yuko wewe warozwe, wewe wafunzwe. Ibyo bimenyetso ko ubifise kuzambwi wawe ntuvyicarane, uko bigenda bimara igihe kinini muzambwi wawe, nuko bigenda bitegura ingwara, nuko bigenda byongereza ingaruka mu buzima bw'iwawe. Umuntu wese ukayumvise ibimenyetso uko navuga namuri kuri avyumva, ugerageze wicare hasi neza urabi yuko namba ufisemo kimwe cyangwa bibiri, nyaragasa uturondere hakiri kare amazi atarenga inkombe. Ikimenyetso kigira kabiri kuri episode ya 3, gukunda kurota cyane mwijoro, ukarota ubona ibikoko biteye ubwoba bikwirukako, ukarota ubona inzoka kenshi na kenshi. Iyo urose inzoka, ukarota inzoka, isiguro yayo umuntu ari karakuruga n'umuntu wo muryango iwawe. Muntu ukunda kurota inzoka cyane ni jini anaitwa nao numvuga ni jini twa khandas. Kesho na kesho akunda kuza ameze nk'inzoka. Sawa. Kunda kurota inzoka kesho na kesho mwijoro, zikwirukako kesho na kesho, ibigusigura yuko warozwe n'umuntu wo muryango. Cyangwa ngakunda kurota inzoka, ubona inzoka iri hejuru y'igitanda cyangwa iri mu nzu. Kesho na kesho isigura yuko umugore wawe yagiye gusambana, umugore wawe yaguciye gusambana, cyangwa umugabo wawe yagiye gusambana. Ntuzondondera umbwimba afite indoto, no, nje ndingakwera kuvura. Indoto turazizi, muga ndingakwera kuvura. Ni kuvuga yuko umaze kurota ubona inzoka ziko zakwirukako, inzoka, intare, intuze ikokotayirwa tiraje ubwoba ko yakwirukako cyane gose kesho na kesho mwijoro. Biga si bikoko, apana. Na mashitani yaje mw'isura y'ibikoko kugira ngo ntumenye ko akora kuri wewe. Cyangwa gusanga ari so wanyu, nyokwanyu, nyokosenge, nyogokuru, abarozi namwe bafise, umubanyi wawe, umwana wawe, abana bacaye habana uruma papa kugira nabi. Ico kimenyetso kigaragaza yuko yagize nte warozwe canke wagize nte canke wafunzwe. Ni kuvuga iki? Ubuzima bwawe buri mu kangaratete.
nimba ibyo bimenyetso ubifise gerageza ugire nte uturondera kirikare amazi atararenga inkombe. Kenshi na kenshi imeze nk'ibyo murabigira mukabyirengagiza mukabigumana mukabona nk'ibintu bisanzwe, ugasanga ejo cyangwa ejo urarongowe, hari imyaka 2-3 urahukanye, none ugasanga ejo uvyaye kurujya hirya ejo uvyaye kurujya hirya ejo uvyaye kurujya hirya sanga ufise nk'abana indukira abana afise se ateshe icyunguzi neza wirabiriza ntibyuzura ka bose bo bari babi. Ikimezo kamaze ko ufise ikibazo, ushobora kuba ufise ijini gitwa Khanasi, ushobora kuba ufise ijini gitwa Subiani, ushobora kuba ufise ijini gitwa Ashki, ushobora kuba ufise ijini gitwa Umulurdam, ushobora kuba ufise ijini gitwa Liyun, ushobora kuba ufise ijini gitwa Makatani, sijubi tugani, ayo bwose uko amajini. Ariko kuri abo bakunda kugira ikibazo cyo grande cyo kwipfuza kwa gusambana keshi, cyo kuvyara ku bagabo beshi, cyo kurongorwa basambura keshi na keshi uba warozwe uburozo grande kwe kugutandukanya. Umuntu wese uzi kufisa umugabo wawe cyangwa umugore wawe hageze ko mubonana ukumva umenga umugore ababara cyane gose cyangwa ngakabara cyane gose, ico ni ikintu kiraza kumbwira mwakorewe uburozo grande bwo kubatandukanya. Dr. Swale namana amenya abanga imisosi y'abaruzi kugira ngo ndabigisha kugira ngo mutahure mumenye ibibazo murimwo mumenye ino Sudani mushaka kwivuza kugira ngo ubuzima bwanyu mbere neza kuneze uruvyaro rwanyu n'umuryango wanyu wose. Ikimenyetso kigira gatatu gukunda kugwara cyane gose, umutwe ukama wamenaguritse, wafata imiti yose never nta gice kimarira mu buzima bwawe, wagerageza gukora ibintu nzeye kwivuza amaso ngwasha ukamara mari netafise nk'ibiro 20 mugabo wapi. Ico ni kimenyetso kigaragaza yuko wewe wararozwe kandi uburozi warozwe bumaze kugira ku ntambwe nini cyane ku buzima bwawe. Kuko umuntu wese afise imiryango 7 ku mubiri wiwe. Iyo abarozi bakuroze rero bagenda bafunga ijya miryango, ijya miryango bifunga ugasanga dusha mu gihe ejo ushikiye mu bibazo bitagira uko bingana. Mwana wa mama nakubwiye ko ibiganiro byacu ari ibiganiro byigisha bifise akamaro ku kiremwa muntu wese. Gerageza wicare hasi utekane wumvirize no biganiro kandi wamtegana kyo mukigushikiriye, gerageza kubihanahana reka kubyigubizamo. Ni benshi bifuza kondena na Dr. Swale bakayibura kuneza yawe no kuneza y'urubyaro rwawe. Ikimenyetso kigira kandi ndabise umuti ngaha anya urabona no nkundiri ngaha anya byari abantu bari muri groupe nawe nkikiye umuti ndafuta ujya muti wabonye muri groupe niyi nkoni urabona no nkoni ngo umuti mwaye wabonye nkoni sawa kurota ukura kubita inkoni, kurota ukatega igiti kunyo kubita inkoni nako kubita inkoni zo kunyo. Umuntu ukunda kubota ukura kubitwa ukubitwa inkoni ukubitwa makofi kubitwa ingumu nabo dedikation ahantu kimetsigira kandi kurota urukura kubitwa inkoni mbe urukura nyumviriza na muso ngene mwijoro wumva ko wategwa igiti kunyo kandi uvyutse ukavyuka wumva umenga uracumva ubabare bwazijya nkoni urabucaye kurabwumva. Iyumvire kure wagushika bagusanga mu gakuti inkoni zo kunyo. Ibi byose nibyo gushikiye kumbe haro etape par etape hariho nivo baca ko abarozi kukuroga baca kunivo ya mbere kabiri bingeze ngo byamaze kuyanga were ukashaka umuhango y'ibintu by'uburozi kazengera ko mwana mu mpimbe ngo ndagwani ndutirangana gakuna karamo ndi ntangwa ari mbona kugwani barundi kazi. Hari ingwara zije muri laboratoire ingwa teza muri laboratoire jewe ngereje Dr. Swale ngo malaria nja kwa muganga bakamvura, ariko jewe ndakamwa bakamvura nigiye jewe ngira kuri imiti nabo ingwara ngwara mugabo kesha nubwo nayo nabatereka ngere kwa muganga barabyo ngwara ndi ngo kandi bajyaga nabo nyine barandondera babaronzi bakandondera je kujya laboratoire ntakishaka kwavura urabyo. Kubwo rero mwene wacu mwene mama tugeze kwimetsigira kane gerageza wisuzume wiyumvire urabe ibimezo byose nko ravuga biragushikira niba bigushikira umaze gukora iki.
Ikimenyetso kigira gatanu, kurota ubona uriko uravyara. Kurota ubona uriko uravyara cyangwa kurota ubona uriko urakora igikorwa cyo kurongora cyangwa kurongorwa. Kurota ubona uriko urabira cyangwa uriko urabigwa. Nukuvuga iki? Kintu cya kane, kurota ubona uriko uravyara. Cyane ukarota ubona uriko urabira cyangwa uriko urabigwa. Muntu ukunda kurota uriko uravyara, aho nta nindi ufise, nta n'umugabo ufise, nta n'ikintu cyo kuvyara ufise, wowe ukamura umuntu no kutona kuravyara cyangwa ukawutona uri kurabira cyangwa kurabigwa mu ndoto. Icyo ni ikimenyetso kigaragaza yuko wewe wagize nte, wamaze kugira nte, wamaze kurogwa, ufise uri mu buzima bwawe, uri mu kangaratete. Ikimenyetso kigira gatanu, gatandatu, kurota ubona uri kuraguruka. Hariya muzaba ngo mina komango yewe ngo biri mkali ngo nikiota mtu kwa nikimbiza ngo ndosi umuntu kanyirukako ngo namvonesha mwana menga nagutse narabisiguye bisiguro zibiri. Keshi na keshi wewe uri kurigishwa uburozi cyane, ni kuvuga iki? Wewe baramaze kuguraga byaraheze. Ni kuvuga iki? Hajya warose bo nuko aduga hejuru, ni kuvuga yuko hariho ishetani bariko batuga bya bakungikire kandi bipanwe kuri rumika byaramaze kwanda bise byaraheze. Isura ya tunayo iryo shetani gitwa gute? Iryo shetani gitwa Twiyara. Ijiri gitwa Twiyara. Keshi na keshi muze urumvizikana ndacu kuko muzokwiga byinshi, muzora byinshi. Hari umuntu mwigana abonye ibigano byavuga ngo muzira rya Yesu iki ibisiguri kwivuza si bibi, kibi kuroga. Hari abantu mubona ngo baritabye Imana, kuki kugimana abantu bapfa badapfuye. Ariko hari abantu bapfa kutige kugimana n'abantu bapfa badapfuye. Sanga umuntu ngo aragwaye umunsi umwe she aragiye. Kumusura gusanga wa muntu yashike n'ibintu byose kumishigisha mu nzu murabona ngo Imana ngizonkiza, nukuri Imana irakiza vrema. Ariko Imana ica kubana. Ikintu gitahure neza kutuneza mu cyumve, Imana irakiza. Ariko Imana ntizova mu ijuru ngiriza gukiza uko nyene, yaga Imana zogirane izokwiye ko genda kuzagira ukire. Kujya umuntu agwaye malaria si malaria ni malaria, ugenda ugafata imiti ukamwa, umaze kumujya miti ukabona gukira. Nikuvuga ijya miti ni impamvu Imana ikashigana kacizagira muri ijya miti wakoze. Kugira Imana ihezagira mu bikorwa byacu, nkuko Imana ishaka guhezagirira ukwivuza kwa Imana ukacukira. Ikimenyetso kigira gatandatu, kigira indwi, kurota ugirane umenga ukuravugira nk'amajini. Kurota umenga wapandishije amajini, uvuga nk'amajini, ugenda nk'amajini, ukarota umenga wewe uravugishwa, ukarota umenga wewe hari hama ijini ya kuduze mu mubiri, ukarota umenga hari igishitani cya kuduze mu mubiri, ukarota umenga abavyeyi bakuduze mu mubiri kuravuga n'abavyeyi, kuvuga n'abavyeyi. Ngo bindi mkali, wewe mkali wa wapi? Wewe ni mbovu. Neza na neza umuntu ari strong akomeye nta miyaga mibi mudugamwe. Nico gituma ndiko navuga burya umuganga mwiza avura neza ni wa wundi avura atarinze kuduza ibintu mu mubiri, kandi ngo biduza ntashaka kubona ko bidugije. We acha mambo yako. Ikimenyetso cy'indwi cy'umunani, umaze kurota ubona umaze kurota ubona wadugize abavyeyi, wadugije abaganza mu mutwe, ukarota ubona wadugije amashetani mu mutwe, icyo kintu cyagaze ko wewe warozwe. Hakuna vitu gani wewe umerogwa, warozwe. Uyu mutwe Imana kino kibiri cyacu kino kugira ngo kijemwo ntekere kugira ngo n'amashetani. Hari umusha gusanga rero kubera ingisho zabo mbi, nyifoto zabo mbi, kutubaha, kutagira indero, uravyumva cyo gusanga ibintu birabashikira. Yumvira gusanga umuntu arahangaye umuganga yamuvuye. Eske bigera ntibakubwira kujya kunakuvuye cyane se kuva George imshaka kuvura umaze kumpanga stadiri yuko basi cyane byose kwa byose cyabikira cyangirane bacabikuraho kasura kuno nyine warusanzwe uri
nyamba ari ikintu cyo gutinya, mwubaha abaganga, mwubaha abadokita. Ku by'ubuvuzi mugabo, hajya umuntu yakuvuye no kubaha, kuko ntabwo ubuzi urugamba bayagwanye, ntunzi ibyo bahuye nabyo, ntunzi ibyo byamushije kugira ngo akuvure ukire umere neza. Ubwo bufaranga muduhereza na gatoyi ahuriye n'igikorwa dukora. Gushika bavuga yuko Imana haravuga yuko ujya muntu azovura umuntu agakira, yarafise ibibazo bine akaronka mitende basi nuko cyangwa bizabiri. Imana iravuga ati uwo muntu aronka imigisha isa n'umuntu yagize yahaye ubuzima abantu bo kwisi yose. Wowe umuntu kacuzuka cumuhangara mu mutwe. Ikimenyetso cy'umunani, kurota ubona wapfuye. Kurota ubona wewe wapfuye. Mbe mwana wa mama, mwene wacu, mukuru wanje, umushikanje, papa wanje, mama wanje. Mu by'imyaka mbwa tugiye mu by'ubuganga bwese murabana imbere zacu. Ndabaza ikibazo kimwe. Ibimenyetso uravuga biramaze kugushikira. Mbe ukunda kurota ubona wapfuye. Mbe kurota wapfuye bisiguye iki? Bifise ingaruka mbi yihe? Keshi na keshi ukunda kurota wapfuye, imigambi yawe yose impango yawe ntagibonekana neza. Ubu n'ubwoko bw'uburozi bwaciye ku bwami bwa Maimuna. Ba Maimuna, hariho Maimuna Ababil, Maimuna Abanuhu, Maimuna binti Kindiyasi, binti Kindi. Umva bari ubwoko. Nagenda basubira ikintu kimwe. Abantu kuna kuvuga ngo amajini, burya nta biremwa byiza bihari nk'amajini. Nta biremwa kandi bibi bihari nk'amajini. Ijini riragirane ririrubahiriza amasezerano. Ariko kiremwa abantu, ijini irigukunze riragukunda pe, rikwazirira kwanka pe. Nibirema nkuko kwatwebwe, mubyumve neza. Amajini nibirema nkuko kwatwebwe, turabana mu nzu, turabana mu masoko yose, baragenda uko ngende baravyantuvyara byose birahari. Hariho beza nababi. Nkuko abantu hari abantu babi n'abantu beza. Hakorewe uhura n'umuntu mubi, utumora n'ibyishe kandi ribi. Kuko ishitani riwe nabyo rigiye mu izina ry'Imana riruka. Muguna avuga ati shira ko mupanga. Nibaza izo nyinshi muratanga, n'inyishi zitahuze ku bakrisiki babise ubwenge. Ikimenyetso kigira iki cenda. Kurota ubona uriko urahambwa. Kurota ubona uriko urahambwa, wapfuye, abantu bakubarira, abanya baguteruye, bagiye barimba kaburi, baragufuntira gusizeyo. Ngana wa mama. Ico ni kimenyetso kibi cyane gose kuza bwawe. Ico ni kimenyetso kibi cyane gusubiza bwawe. Ariko naji kuko ndabigisha ndabahereza ibimenyetso, none wewe uriko gukarega no byacu ukufashije kuri no TV tugusoye kugira ngo ishoye gukwiragira ku isi yose. Kora subscribe, ugire partage, muhanahane maniki kugira ngo ibyigwa byacu bigire kure. Ikimenyetso cy'icuma cyo cyanyuma kuri episode ya 3. Kukunda kurota ubona uri kuragana n'abantu bapfuye. Kurota uganira n'abantu bapfuye. Ukarota uganira n'abasokuru bapfuye, banyokuru bawe bande, abantu yani wewe iyo umuntu apfuye muri safu, iyo umuntu apfuye mu gisagara, wewe no muntu wewe ucugirani ucuwame ugirani kuza kugirani kugana iyo umuntu apfuye. Kugara amashitani n'imizimu niki. Ico ni kimenyetso kigaragaza ko wewe warozwe wafunze mu buzima bwawe. Mwana mama, nta byinshi no vuga, ariko bacungane mu kirundi ngo bibwirwa beshi bikumva benevyo. Kandi wewe kugarura imbwa ikiri hafi impene. Kugarura impene ikiri hafi yamara kurangangurungangira kurengana imirambi ukabira nkayo. Kandi igifa kitaburiwe niki impongo.
Dr. Swale TV ndayitije kubahereza episode ya gatatu abantu bamanga ko ndabibira gerageza rero muturondere murakoze cyane rwose.